aya majambo avuga ngo guhagarara neza mu ntambara. Ni vyiza umukristo wese yakijijwe ashobore guhagarara neza mu ntambara, mu rugamba gukwizera arimwo. Guhagarara neza mu mageragezwa, guhagarara neza muri byo byose bitugoye, tukagumana umutima rugabo kandi w'igikristo. Reka dusome amajambo y'Imana ari mu gitabo cya mbere cya Samweli igice cya 17 umurongo wa 34 na 35 dushitse ku murongo wa 36. Dawidi yishura Sawuli ati, jewe umusavyi wawe iyo ndagiye intama za data hakaza intambwe cyangwa idubu kigasahora umwana w'intama mu mukuku, twaca tugerekerana nkagikubita nkakiyaka mu kanwa, camvumbukana nkagisumira urusakanwa, nkagikubita nkacica. None umusavyi wawe ko namaze kwica intambwe n'idubu, n'uwo mufilisitiya w'intakebwa azopfa nka kimwe muri ivyo, kuko yacokoye ingabo z'Imana nzima. Aya niyo majambo umwami Dawidi akiri umusore ataraba umwami, yerekana uburyo yagwanye urugamba rukomeye mu kugwanya Goliyati. Atangura arondora avuga ivy'Imana yamukoresheje, atangura ashinga intahe, ashingira umwami Sawuli ibikorwa bihambaye Imana yamukoresheje ca gihe yari mw'ishamba, ca gihe yararagiye intama za Seyisayi. Amubwira izindi ntambara nyinshi yagwanye nazo, amubwira ngo jewe iyo idubu cyangwa intambwe bije nahagarara neza ku rugamba, hama vyafata umwana w'intama nkaca ndagisumira, nkagikwega n'agasakanwa, nkagitabagura, nkacica. Yerekana uburyo yamye ahagarara neza mu ntambara. Aca avuga ngo n'uyo mufilisitiya w'intakebwa uyu munsi araza kumenya ko mu Bwisirayeli hari Imana. Mukristo mwene data uri kuca mu mageragezwa, nshuti mukundwa ufise ibikugoye, hagarara neza, wibuke intsinzi uhora yaguhaye muri kahise, wibuke ivyiza uhora yakoze muri kahise, wibuke ineza y'uhoraho ukuntu ari nyinshi cyane. Hamuhagarare wizere Imana. Abizigiye uhoraho bameze nk'umusozi Siyoni udashobora kunyiganyizwa na rimwe. Sinzi amageragezo uri kuracamwo, ni ingwara, ni izihe ngorane uri kuracamwo. Icyo usabwa, hagarara neza, gumana ukwizera, shikama, shingira intahe Imana kuvyo yagukoreye muri kahise. Imana nayo izokora, ibane nawe, ikuneshereze, iguhe intsinzi. Imana yo mwijuru ibahezagire, mugire umugisha. Bakunzi b'ikiganiro Menya Nawe ivyo Yesu yankoreye, Imana yo mwijuru ibazigame, ibahezagire, ibahe kuroranirwa muri vyose, mu izina rya Data n'iry'Umwana n'irya Mpwemu Yera. Amen.